Jana mariko ndabaza abantu. Mbe kubera iki tuvyara abana 8 batandatu ugasanga wewe uri umuvyeyi ntiwateguye uwo musoda. N'ubu ndababaza none wowe uvyaye abana 8 nta numwe wateguye muri abo 8 ngo azoba musoda, none ndazo gukingira ugacuvuga ngo leta nidukingire, leta nikoresha abasoda za numwe kugomba kwikuramwo. Mugabo wowe ufise abana 8 nta numwe wateguye kuzoba musoda, hanyuma ngo leta dukingire kandi nayo ikoresha abasoda bizana babiri umwe baje ku rugamba. Je ku rugamba sinarutinye kuko kuvisa iremwa intambara zamyeho. Ugome mu mpinyuze soma mu bwuzure bwa kera ni imbere yuko Yesu kizaza ku isi murabe intambara zabaye. Hariho n'igihe Imana ariyo yizira guheza kuziheza. Nico gituma tuvuga tuti iyo uri urazana abantu ku isi bahe akazi bazokora. Uvuga uti wewe uzoba umusoda, uzoba umuganga, uzokwiga iby'ubutunzi, uzoba umucamanza, wewe uzoba umurimyi, umugoronome, uzobiki ubapangi. Apana bose ko baguma muhira ugasanga abana mu gisagara birirwa mu butambiro bwo mwijoro, ugasanga abana banyura umugi, ugasanga abana ni maraya. Aho gupanga uti urabona twubatse inzu nziza ikeneye umunyezamu, umuntu uzana wa munyezamu w'ubuhiri jya mu gipolisi. Rero ibavuze umutekano genda kubaza nti umechangia nini mu mutekano, wafashije iki? Apana ibyo kuvuga ngo inkozi y'ikibi ari ufise 8 zana babiri baba forume cyangwa bategure mugavyanke wabateguye. Rero ku mahoro turashima ngene bimeze, muga turanakwirikirana burya iyo inzu y'umubanyi iri kirasha ugwize ibizimisho. Inzu y'umubanyi hiye ugwize ibyo kuzimya yiwawe ni Kirundi, kuko umuyaguje ubigururira ku nzu yiwawe igasha. Nico gituma mumvise Kongo ifise ingorane ubu nuritereza kujamwo.